ndabahaye ikaze nshuti namwe bagenzi mwahisemo gukurikirana imboneshakure yanyu JCTV. Kaze mu makuru y'uno munsi ku munsi wa kabiri, amakuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa 29 ntwarante, Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo yakiwe ku mugaragaro umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Muraza kurikirana muri ano makuru. Kuri uyu wa 29 hatewe umukono ku masezerano yo gukorana hagati y'amakoperative n'ishirahamwe rijejwe amabarabara mu Burundi ARB. Navyo nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Kaze inkuru imwe ukwayo. Kuri uyu wa 29 ntwarante hatewe umukono ku masezerano yo gukorana hagati ya koperative n'ishirahamwe rijejwe amabarabara ARB. Intumbero y'ayo masezerano ikabijanye n'ibikorwa byo gusanura amabarabara bikorwa n'ayo makoperative. Ni inkuru twatohorejwe na Godefroid Nunzubumwe. Hahejeje gusinywa amasezerano hagati y'amakoperative yo mu gihugu n'ishirahamwe rijejwe amabarabara mu Burundi ARB. Hari kuri uyu wa 29 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2022. Intumbero y'ayo masezerano ikabijanye n'igikorwa kigiye gukorwa n'ayo makoperative mu gusibura no kuzibura amabarabara hakoreshejwe ubuhinga bworoshe bw'amaboko. Umushikiranganje w'inyubako n'uburaro Engineer Deogracias Nsanganiye umwami akamenyesha ko amabarabara agiye gukorwa ari amabarabara makuru y'igihugu 12 ku birometero bingana n'amajana 99. Umushikiranganje atera kamo abene gihugu basanzwe bafise imirima hafi y'ayo mabarabara kubahiriza imetero 6 hepfo no haruguru y'ibarabara no kwirinda guca ibiti bihegereye narijya ivyo bibanza ari ivya leta. Ande zose niwa mugambi wo kubuza abantu kurima gushika ku misereko, niwa mugambi wo kubuza korohereza amazi kwinjira no gusenyura amabarabara. Ayo makoperative kindajejwe no kuzokubahiriza za metero 6 zo hepfo no haruguru kuri ayo mabarabara. Wahananye ivyiyumviro baravuga yuko muri kino gihe c'imvura aho umwaka ugeze abantu benshi bamaze gutera ibiterwa bigira vyere cyangwa ivyo biharagise cyangwa ivyo bigori ibijumbo n'ibindi. Bitwumvikanye yuko kubera yuko bamaze gutera ntabwo tutumye abantu kuja kurandura iyo mirima, oya tubabwiye yuko bagenda bagakora amabara bakasibura amazi yose bakayereka iyaja. Mugabo tubabwiye yuko ubwo ivyera vyeze kwezi kw'icenda kw'icumi atawuzosubira kugarukana isuka mwazi ya metero 6 zibarabara. Ushaka yuko ziya metero 6 zibarabara ziharizwa na leta kuko ni za leta, hama hagategwa ubwatsi n'imbari gazo kugira ngo amabarabara akomere, hama hagategwa ibiti ku mirongo hariya ku metero 6 kugira ngo ivyo biti bizokuba bizozana akayaga, ivyo biti bizosharize igihugu. Umwana ashaka mu myaka izobiri imbere ivyo biti bizofasha mu gukora za ntebe z'abanyeshure, kuko ivyo biti bizogera kwera bizosoromwa hamende bizobandanya biterwa no kubandanya. Amenyesha bene amakoperative kubahiriza abene gihugu basanzwe bafise imirima hafi y'ibarabara mu kurindira ko babanza kweza, ariko nawe agakeburira bene gihugu kutongera kuharima. Ayo makoperative akazoza aronswa agashiruka bute kangana n'amafaranga 100 ku kilometero cakozwe neza. Mukamenya ko ibikorwa nk'ibi vyabereye mu bibanza bine bigize igihugu cacu, nko mu bumanuko, mu buraruko, mu gihugu hagati n'ubuseruko ndetse no mu burengero. Ngo mu mugwi wa Interstar bariteguriye neza urukino rugiye kubahuza n'umugwi wa Magara Young Boys, aho iyo migwi izotana mu mitwe kuri uwa 4 igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo ku kibuga Intwari. Aho ni mu ntumbero yo kumenya umugwi ugiye kuduga mu cicaro ca mbere muri iyo migwi ibiri.
Fida ku munsi wa kane mufise urukino hagati y'umugwi wa Interstar n'umugwi wa Magara Young Boys. Mwiteguye gute urukino rwo ku munsi wa kane? Imyiteguro ni myiza, turazikora nk'uko bitegereza kandi no mu mpande zose. Kumbure umugwi wa Interstar hamwe wovyifatamo neza nta kibuza urashobora kuduga mu cicaro ca mbere. Mege ku ruhande rw'abakinyi muriko muritegura gute kugira ngo mushimishe na cane cane nk'abakunzi ba Interstar canke abasanzwe bakunda Interstar muri rusange? Mu ruhande rw'abakinyi turiteguye cyane kandi ndibaza twese turabishaka kuduga kuri twebwe. Turibaza yuko tuzokoresha ingufu zishoboka kugira ngo ikibanza Bakunzi mwariko muradukurikirana kumbonesha kure yanyu JCTV, aha niho amakuru twabateguriye arangiye, naho ubutaha murakoze.